Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane natwe twese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nsubiye gushimira Imana ko usiye kunyemerera kugira ngo ngaruke tuganire ku by'urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Iki ni igice kindi gikurikira, ngomba gushinga intahe ingene nabonye Imana inkoresha nk'uko yabigabiye maze kuja muri vie professionnelle canke maze kuja mu kazi. Mu mavideo arenganye nabashingiye intahe uko nabonye Imana ikora igihe nari umunyeshuri, Imana ikantuma nkagenda ikankoresha nkabibona. N'ubu naho ndashishikara nshinga intahe kuko nabishize muri porogaramu yuko ngomba gushinga intahe yose kuva ku ntango gushika aho bigeze uyu munsi. Rero haracasigaye bikenya, muze mwihangane. Ibindi iby'Imana yambwiye nzosubira ndabivuge mu nyuma, ariko mbanze nkureko mperaheze iki gice c'intahe. Imana ishimwe. Ndaririmba indirimbo ya Sano Nansis mu Kirundi. Ukwizera kwacu kuramye pe, gushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya dushikame gusa, twabonye ubuhungiro muri Yesu. Ntutinye na ntaryo ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe nzokwama ngufasha, nzoguha inkomezi zogushikama, nzogufata ukuboko ntaco utinya. Ninakubwira no guca mu mazi, inzuzi ntaho zizokurengera, naho gehino muco vy'uringunza, ivyo nirungikiye kukugeza. Inzira niyaca no mu muriro, uzobumbwa n'ubuntu bwanje bwinshi, imbeya ntaho zizokubabura, nzoba nkuvugutiye nguzurame. Umutima wisunze umwana wanje, sinzowurekura n'umwasi namba, naho gehino muco vy'uringunza, ntikizokunshikura mu kuboko. Amen. Ntidutinye bene da. Uyu muririmbyi yabivuze neza, ati ukwizera kwacu kurahamye pe, gushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya, nimuze dushikame gusa. Haleluya. Yesu ari kumwe natwe. Abo yahamagaye bose, mw'abantu mwe mukorera umwami Yesu Kristo, mushire ubwoba. Uhoraho yavuze ko azobana n'abantu bayo, kandi Imana nishimwe. Nje rero kuri iki gice c'intahe, ivyo nabonye Yesu akora ndi mu kazi. Ubwa mbere hoho nababwiye kuva Yesu amaze kunyongera iminsi yo kubaho, twasezeranye ngo ampaye iminsi mbe ndamukorera gusa. Ariko ako kantu gusa ntabwo nakarespekse, karananiye mu gihe kanaka, kuko nyene byari bidakunda ko nokorera Imana gusa,
ariko imana yari izi ko biri bugende. Ya banyuriyanse ku Mugara, kandi imana yambwiye ati hariho ahantu ngira ndagutume uzomara iminsi 28, ariko sinamenya ngo mbega ibi bintu bisobanurwa gute. Mu nzozi nabonye umuntu anzanira ikigori kiriko intete 28, hanyuma ariko mbona ndaziriye, ariko sinasobanukirwa ibyo ari byo. Hanyuma rero igihe kigeze ndagenda ku Mugara, hama Imana yongera irambwira ati ca gihe nakubwira niki kirageze kuva hano hantu. Mwiyumvire namwe umuntu bamworiyanse ahantu akagenda agatangura agakora akamenyerana n'abantu, abantu bakamukunda, abanyeshuri barankunda cane, abana bo ku Mugara yo mana, n'abigisha bo ku Mugara twakorana n'abantu bose bo ku Mugara barankunda cane kandi twarakundana, Imana ishimwe. Ariko rero hagera iki gihe Imana ivuga ati harura iminsi yawe yo kuva hano irakwiye. Ku Mugara nahamaze ukwezi, ati byagenze gute kugira ngo uhave? Mbese umuntu baramworiyanta ahantu akahava haheze ukwezi ata makosa yakoze? Oya, nta makosa nakoze, uretse gusa ko bavuze ngo hariho ahantu hakenye abarimu. Rero Mugara nawe ngo yari ifise abarimu benshi, urumva ni jewe nari ndahaje ubwa nyuma, nije baciye bakuraho bati genda hariya habuze abarimu. Ariko nagomba mvuge ko ndiko ndashinga intahe y'ibyo nabonye Imana inkoresha mu gihe co mu kazi. Ku Mugara nahagiye nk'aho ngiye kwigisha, ariko ku Mugara nakoranye ibikorwa by'Imana n'abantu baho. Abantu baho twarafatanije amasengesho, twarararanye amajoro dusenga, abo twakoranye barabizi. Imana yakoze iby'ikimazi cane mu mwanya muto. Abana nigisha kuri primaire, duhejeje amashuri, duhejeje ivyigwa, harya abana batashe, imbere yuko bataha naca ndabasengesha, nkabaririmbisha, nkabasomera ijambo ry'Imana. Nigisha mu wa 3, ariko n'abana bo mu wa 2 no mu wa 1 bose baca baza bakarundana muri iyo shure ryanje bakuzura. Rero barankunda, nkabaririmbisha, nkabasengesha, barankunda cane. Iyo minsi namaze ukwezi, namaze iminsi 28. Iyo minsi yabaye iminsi y'umugisha cane, kandi maze kuhava abo banyeshure, ekore yose gushika muri 6e barababaye bumvise ko bankuye aho hantu, n'abavyeyi bo ku Mugara barababaye cane bumvise ko ari jewe ndahavuye. Ati ntibishoboka, none nta bandi bari bahari bo kugenda, ariko nta kundi ni jewe nabwiza kugenda, kuko nari naje kuri misiyo y'Imana gukora ico gikorwa nyene nakoze muri uyo mwanya nyene. Kristo Yesu nahabwe icubahiro, agira neza. Maze kuva ku Mugara rero banyoriyanta mw'Irarire. Aho rero mw'Irarire naho Imana irambwira ijambo ntasobanukiwe. Bariko baransengera abakozi b'Imana rero twakorana, barambwira bati umwe aravuga ati hari ikintu Imana inyeretse, ati mbonye ugenda ahantu, ati kandi uguma wambaye impuzu imwe gusa ntiwigeze uhindura. Ndavuga nti bizogenda gute kugira ngo ngume nambaye impuzu imwe ntahindura? Ngo nukoga ntuzokoga. Nti Yesu we, sinumva ivyo bintu ivyo ari vyo. Ariko Imana yari izi ico ivuze. Ngiye mw'Irarire rero, ngenda nsanga ni kure ndagenda ndabona ntaho nari nzi, nshikira ahantu ndepoza ishakoshi, nsanga baje kuntegera kugira ngo banjane aho hantu ngiye kuzokorera. Hanyuma nshitseyo nsanga n'ahantu kure cane. Hanyuma kandi nshitse kuri iryo shure nsanga hariho iyindi eglise
baje kundaba ko nashitse kuko bari bamenye ko hariho umwarimu azoza, basiga babwiye abantu bati niyaza muzoce mumuzana kuri iri shengero ryacu. Rero nshitse baca bavuga ati hariho abapasiteri bane ngaha kuraba ko washitse, ati bavuze ngo niwaza tuce tukujana. Nca ndagenda baca baranjana, nsanga hagati yaho nasize ivarize, nkagenda bagiye kunyereka ya shure, naho kuva kuri iyo shure gushika aho abakozi b'Imana baba, hari ikirere kinini cane nk'amasaha nk'abiri ngenda. Nshitse kuri iyo shure, kuri urwo rusengero rero, baca bampa indaro, kandi Imana yari yabivuze yuko nzoronka indaro mu cumba c'urusengero. Ariko sinari nzi ngo mbega ico cumba c'urusengero nzokibona hehe. Imana yampaye wa murongo uvuga ngo hamwe yavuga ati genda mu mihana ngo mubaze ngo mwigisha ngo arashaka ngo arashaka indaro. Sinibuka mu murongo wo muri Bibiliya ngene ubivuga, ngo baca bamuha icumba co hejuru. Imana yarimbwiye ati aho hantu ugiye uzoronka icumba co hejuru. Rero menya ko ari ku rusengero nubwo ntabimenye. Rero kuri urwo rusengero nca aba ariho mba, nahashitse kuwa gatanu, ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu no kuwa Mungu naba kuri urwo rusengero mfise za mpuzu nagenda nambaye gusa. Ishakoshi yanje urumva ko yari yasigaye aho nasize, twasize ishakoshi ku nzu iri kwibarabara ahantu nyene. Ni ukuvuga kwa kundi Imana yabivuga nyene, nagumye nambaye izo mpuzu zimwe gushika mva aho hantu ku rusengero. Aho hantu nabaye vendredi, samedi, dimanche, twari kumwe n'abakozi b'Imana dusenga, tuvugana ibya mpwemu yera, turyohewe, turi mu munezero ntangere. Uko niko Imana yankoresheje aho mwirarire. Abantu bikibaza ngo ngiye ku kazi, kumbe ngiye kuri misiyo y'Imana, nkorana n'abo bantu bo kuri iryo shengero. Ariko Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Orientation y'Imana iteye ubwoba. Dukorana n'abo bantu, iyo weekend iba weekend y'umugisha, weekend y'umuriro w'Imana, weekend sinzi ukuntu bivuga. Abo bantu nabakunze cane n'umutima wanje wose. Imana nibahezagire. Nca mva ngaho rero, iyo misi iheze imisi 3 niho nahamaze. Nca mba oblige gusubira mu Rumonge, ndahavuga amazina kugira ngo abahazi baca bahumva. Gusubira mu Rumonge kugira ngo mvuge nti hantu mwandungika kuba gukora nta buraro ndahafise, ntaho kurara haba mfise, kuko aho noraye aho ku rusengero ni kure, ntabwo nobishobora kuza ndagenda nongera ngaruka, ntivyoshoboka. Niho rero baca banyoriyanta kandi banjana ahitwa mu Nyagasaka. Ndashimiye Yesu yangiriye neza. Za mpuzu nazisizeyo nasubiye kuzofata ikindi gihe kugenda kuzitora, ya varize yo nari narayishize. Rero nca ngenda mu Nyagasaka, ahitwa mu Nyagasaka. Nahamaze imyaka 2, sinzi ko nahamaze, sinibuka ko ari imyaka 2 nuko ari umwaka umwe. Ariko uko bimeze kose nahabonye Imana mu Nyagasaka, nakoreye Imana mu Nyagasaka, nakoreye Imana mu bigisha twakorana, nakoreye Imana kw'ishengero nabako, nasengerako, nakoreye Imana mu banyeshure, cane cane mu banyeshure. Imana nihabwe icubahiro ku vyo yankoresheje byose mu Nyagasaka. Imana nishimwe. Ariko mu Nyagasaka ndahafise souvenir nini nziza, kuko niho Imana yanyiyerekeye igihe yampaye amakarte d'invitation. Abantu mukunda kumva navuze ngo Imana yampaye amakarte d'invitation ngo nshire isi yose, nabiherewe aho hantu mu Nyagasaka. Nabonye, ndabisubiremwo, nabonye
mu nzozi umuntu tuvukana kuri data wacu araza mu nzozi azanye impapuro nyinshi amakarite d'invitation arambwira ati ngomba kugira ubukwe none rero umfashe uzoje gutanga aya makarite uzoze kuyadistribuwa mu bantu bazoze gutaha ubukwe bwanje abivuze gutyo mu nzozi urumva yari umuntu nzi nti none bamukoye ryari ko ntabimenye umugabo wiwe ninde hazorongorwa ryari urumva ibintu byinshi ntarinzi ariko ndavuga nti ntaco bitwaye ko ampaye izi carte ndaza kuvyisomera byose nca ndabimenya niho rero muri izo nzozi nyene urabona ko mu nzozi ubona umenga ni ibintu biriko biraba ahejeje kumpa izo carte d'invitation aca aransezera aca aragenda nanje nca nsigara ndafeyeta za mpapuro ampaye yampaye umurundo wazo nifatishe bino bitabo yampaye nyinshi hanyuma aca ambwira ati uzompera abantu baze mu bukwe niho rero agiye naca mfata invitation ya mbere nkasoma mbona handitse ngo hajya handika amatariki ko nari ngomba kuraba itariki n'iryari mbona handitse ngo handitse ururimi ntashoboye kumenya birananira kumenya itariki ariko hagati hari handitse ngo lieu de réception ni ukuvuga ngo aho reception izobera handitse ngo lieu de réception Jerusalem ngo Yerusalemu hepfo mbona umurongo wanditse uvuga ngo Yesaya 61 ku murongo w'10 iyo carte ya mbere niyo byonyene byari biriko mfata iya kabiri nayo ndasoma tujuru hariho itariki hari ku bintu ntashaka gusoma hagati aho handitse ngo aho muzogirira ubukwe i Yerusalemu hepfo Yesaya 61 ku murongo w'10 carte yanditse mu kirundi aho mfata iya gatatu kuraba naho kwa kundi nyene ntabyo nshobora gusoma itariki hagati hari handitse ngo aho donc aho tuzofatira reception tuzorira tuzonywera tuzoryohererwa ngo Yerusalemu hepfo na Yesaya 61 ku murongo wa 10 donc izo carte zose ampaye nca nsobanukirwa yuko zifise meme contenu ni ukuvuga ngo zifise ubutumwa bumwe ariko ico bikoze biri mu ndimi zitandukanye nyinshi harimwo urumva nizo ntashobora kumenya ico gihe hanyuma ambwire rero ngo ndazitware urumva uca uvyumva yuko natwara mu makontina atandukanye ni ukuvuga ngo natwara nko mu ndimi zitandukanye aho bavuga ikirundi nabaha ikirundi abavuga igiswahili nabaha igiswahili abavuga icongereza nabaha icongereza abavuga igifaransa nkabaha igifaransa donc abavuga igiswedwa nkabaha igiswedwa abavuga urundi rurimi rwose nkabaha selo y'ubwo rurimi bavuga kuko muri izo carte zose nari ndazifise Imana ishimwe ndaho mu Nyagasaka rero ndavuga nti Mana none ibi bintu bizogenda gute uribaza uraha ahantu ukora nk'umwigisha ariko ugahabwa ibintu byo kujana ku isi yose niwe ari kuvuga ati twara mu Nyagasaka yose ntavyo nari gushobora nkenswe kuvuga ngo njane mu isi yose ariko Yesu afise inzira yaragutumye n'ingene bizogenda arabizi Imana nishimwe rero nca ntangura ngaho nkabiganiriza uwo turi kumwe nkabiganiriza abakorege abo twakorana nkabiganiriza bene data ariko Imana iza kungirira neza mbona Imana itanguye kumpa gusohoka ndagenda i Bujumbura nkabiganiriza mu vyumba vy'amasengesho aho nakunda kugendera sinovuga ngo narigeze guhagarara ku ntango ngo ndabivuge canke mpagarare mu kibenga ndabivuge oya ariko
nagenda ndabivuga muri bake bake, ariko nsanga Imana ifise umugambi muremure jewe ntatahura. Nagiye kubisobanukirwa maze gushika mu gihugu ca Tanzania, ndi imbere ya bene data abo twasengana, ndabaha ubwo butumwa, ndababwira nti ndabazaniye invitation yanyu Imana yantumye mu Giswahili, nkaca ndabibabwira vya bindi vyose. Uko nza ndagenda mu gihugu nza ndatanga ubwo butumwa, niko nabonye nti kumbe Imana yarabona ko bishoboka. Je nkiri mu Nyagasaka nabona umenga ntivyokunda, ariko Yesu yari afise umugambi muremure. Imana y'ububasha nihabwe icubahiro. Ndashima Yesu, ubwo butumwa narabutanze. Inshuti yanje uriko urankurikira, bishoboka ko wabwumvise kenshi kuko narabutraduije mu ndimi nyinshi, ariko ubu kandi bizokoroha kuko ubu biroroshe gutraduiza ikintu mu ndimi nyinshi cane. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro yanshoboje. Ivyo namba ndavyibuka iyo ndiko ndashinga iyo ntahe, nibuka mu Nyagasaka, nkibuka ibihe vyiza nabaye mu Nyagasaka, bikantuma numva nkunze Yesu, kuko Yesu afise umugambi muremure ku mwana w'umuntu. Mwene data rero uriko urankurikira, ubutumwa ngubwo ngiriye ko ndabuguha nawe utari waravyumvise, witegure ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana buregereje. Abazokwinjirayo nabameze gute? Nabambaye impuzu z'ubukwe, nabambaye imyambaro y'agakiza. Raba muri Yesaya 61 ku murongo w'10. Abambaye impuzu y'agakiza bakijijwe, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bakihana ivyaha vyabo. Si ivyo gusa, bakambara umutamana w'ubugororotsi, kuko hari abantu benshi bakiriye agakiza barihana, ariko ivyo kugendera mu bugororotsi navyo bikaba kure yabo. Umuntu akagenda atirinda, umuntu akagenda nk'uko abisi bose bagenda, ngo none ngo narakijijwe. Warakijijwe, ariko ukwiye kugendera mu bugororotsi. Imana ishimwe. Rero uye murongo wo muri Yesaya, reka tuwusome. Yesaya 61 ku murongo w'10 niwo wari wanditse kuri izo carte d'invitation, kuri ayo makarata y'ubutumiro bwo kwinjira muri Yerusalemu. Uwo yampaye ayo makarata, naho nabona kumenga ni inshuti, ariko urumva ko yari umumarayika w'Imana azanye ubwo butumwa bwo gushira abari kw'isi bose. Kandi abari kw'isi bose, mwibuke ko Yohana yabibonye, ngo mbona abantu bo mu moko yose, bo mu ndimi zose, bo mu mahanga yose, ngo bakoraniye imbere y'iyo ntebe y'Imana. Ni ukuvuga yuko abatumiwe ni bose, si abarundi gusa, si abanyarwanda gusa, si abafaransa gusa, ariko bose. Haleluya! Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, twaratumiwe, kandi umuntu wese yamaze kuronka iyo carte d'invitation yitegure. Nawe butarayironka, uvyumve, wakire Yesu, umutegereze. Yesu ari ku rugi. Umwanya Kristo Yesu ari mu kuza gutora umugeni wiwe. Umuntu yame yiteguye rero. Yesaya 61 ku murongo w'10 haravuga ngo, nzonezerwa cane Uhoraho, umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akampfuka umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha urugori nk'umuherezi, kandi nk'uko umugeni ashazisha udusharizo twiwe. Imana nihabwe icubahiro. Iryo ni ryo jambo ryari ryanditse kuri ayo makarata y'umutumiro Imana yanyeretse ngo nshire abari kw'isi bose, babone kwitegurira ukuza k'umwana w'Imana nzima, babone kwitegurira ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Yesu nashimwe. Aho rero mu Nyagasaka nivyo nahaboneye, ndahibukira Imana yankoreye. Ngire ko ndamutsa abo twakoranye mu Nyagasaka. Imana ibahezagire. Ndamwibuka Chelsea, ndamwibuka Eliaza,
Eliyezeri no Feriyazari, ego ndamwibuka Vena, ndamwibuka n'abandi nyene twakoranye mu ishengero, harimwo pasiteri yitwa gute mukuru wa Vena, Benjamin, Yesu abahenzagire, n'abandi benshi kumbure ntibutse kubera igihe ni kirekire. Imana data ibampera umugisha, twakoranye neza, tuzoharanira kuzoshika mu bwami kwa data. Imana ishimwe. Mu Nyagasaka rero ndavuyeyo, ubu ndacari ku gice c'ingene nakoreye Imana ndi mu kazi. Ubu rero pamoja no kuba nari ndi mu kazi, ubu ngoma ninjire mu kindi gice canke iyindi ntahe nakoreye Imana ndi mu kazi, ariko kandi ndi mu rugo. Imana ishimwe. Aho niho tugeze, nakoreye Imana ndi mu kazi kandi ndi mu rugo. Mu rugo rero nagiye kubaka i Bujumbura, hanyuma nubakana n'umushingantahe mwiza, Imana nimuhe umugisha. Abamuzi baramuzi, abatamuzi nabo ntaco, ariko Yesu amuhezagire. Tubana nawe mva Ikiremba nja i Bujumbura. Nasengeye ku Ntahangwa, nasengeye mu Kibenga, urumva nyene nasengeye muri ayo mashengero abiri niho nasengeye. Sinari mudiyakoni, sinari mwarimu mw'ishengero, ariko nari umukristo, kandi umukristo mwiza. Yego. Hanyuma kuri igihe nari ndi Bujumbura rero, nakoreye ibikorwa vy'Imana canke vya leta kuri Stella Matutina. Stella Matutina narahakoze ndi umwigisha, ariko naho ndahafise icibutso kinini cane, kinini c'ingene Imana yanyiyeretse kandi imbarira ijambo rikomeye ryahinduye ubugingo bwanje. Iryo jambo narironse itariki 28 ukwezi kwa mbere mu bihumbi 2000. Niho nari ndi kuri Stella Matutina, nari maze nk'imyaka ingahe ngize mariage. Hanyuma iki gihe rero Imana yanyiyeretse, mbona mu nzozi, mbona haje umuntu, uwo muntu yasa n'umupasiteri, yarasa n'umupasiteri mwe yari asanzwe andongoye. Hanyuma mbona ambwiye ngo ndamuherekeze, ngo tuzogende guturuna filme ahantu. Ni nkaho yambwiye ati tuzojana Ikiremba, tuje guturuna filme Ikiremba. Hanyuma nca ndamubwira uwo mupasiteri, ndamubwira nti kubera nari nubatse urumva, ndamubwira nti okay, reka rero mbanze nje gusaba uruhusha umutware wanje, ndamubwire ko ushaka ko tuje guturuna filme Ikiremba. Mba ndabona ari umupasiteri, kumbe sinamenya ko atari umupasiteri, ahubwo ari umumarayika w'Imana. Rero abimbwiye, mbe ndabimubwiye gutyo, nza numva uwo muntu arankankamiye, amera nk'unkankamira, ambwira ngo ngo none ngo arashobora kukwankira. Nanje ca ndavuga nti uyu n'umuntu muki adashobora kumenya yuko ashobora kunyankira. Nterega arashobora kunyankira nyene, ntikubera yuko bishoboka yuko afise iyindi porogaramu yapanze ko tuzokora muri weekend. Ntarashobora kunyankira rero. Ndabivuze gutyo, nza numva avuze amajambo. Aya majambo nayasanze mu gitabo c'Imana. Aya majambo umuntu yavuze hariya mu gitabo co mu Kuvayo, igice ca 4 ku murongo wa 11. Yavuze aya majambo:
urumva ubwa mbere akimbara ngo tujane nkamwishyura gutyo nabona ari umupasiteri asanzwe wabimbajije. Hanyuma aca ahagarara hejuru yanje, ahagaze hejuru yanje nzambona umuco mwinshi cyane uramuritse, umurikira mu gitabo, muri ico gitabo wamurikiyemwo, ndahabye nsanga ni Ezekiyeli igice ca 2. Uwo muco wamuritse mu gitabo cari imbere yanje, kandi niwe yakimpaye, yaciye ampa ico gitabo. Ahubwo hanyuma rero nza mbona umuco mwinshi umuritse muri ico gitabo, nca nsoma Ezekiyeli igice ca 2 ngo ku murongo wa 3 n'uwa 4 niho yanyeretse nsome. Ariko amajambo yavuze ahagaze hejuru yanje, mpejeje kumubwira yuko umutware wanje ashaka kunyankira kubera yuko bishobora gusanga afise porogaramu zindi dukora, aca avuga ngo ninde yaremye akanwa k'umuntu, avuga ankankamira, ninde yaremye akanwa k'umuntu, ngo canke ninde atera uburagi, canke ubupfamatwi, canke aho umuntu kubona, canke amuhumisha, si jewe Uhoraho? Numva arabisubiyemwo, numva nyene ngize ubwoba, ngo ninde ngo yahaye akanwa umuntu, ngo ninde ashobora kumugira ikiragi, ninde atera ku muntu kuba igipfamatwi, canke ninde aha umuntu kubona canke akamuhumisha, ngo mbega si jewe Uhoraho? Aya majambo yayatagura ahagaze hejuru yanje, umuco wiwe ukamurikira muri Bibiliya, hahandi nababwira muri Ezekiyeli igice ca 2. Reka rero tuharabe muri Ezekiyeli naho ingene havuga. Honyene uwo muco umuritse, titre yaho ivuga ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli. Niho naciye nsoma ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli. Hama rero nanje numva ngo reka si ihamagarwa rya Ezekiyeli, ahubwo ni ihamagarwa rya Françoise. Nca ndasoma rero aho hantu anyeretse ku murongo wa 3 n'uwa 4 ngo arambarira ati, mwana w'umuntu, ndagutumye. Aha muri iki gitabo havuga ngo ndagutumye ku Bisirayeli, kw'ihanga ry'abagararije bangararije bancumuyeko hamwe na ba sekuruza, gushitsa no kuri uyu munsi nyene. Ku murongo wa 4, n'abana b'inshinyaguza b'imitima ikomantaye, abo nibo ndagutumyeko, uzobabarire uti, uku ni ku Mwami Uhoraho avuze. Jeho naciye nshishikara gusoma kugira ngo numve ubu butumwa bwose uko buheraheza. Nshishikaye gusoma rero, nca nsanga hari ahantu havuga aha ku murongo wa 6 ngo kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzobatinye, ntuzotinye n'amajambo yabo, niyo woba mu mikere no mu mahwa, ukabana na za sikorupiyo, ntuzotinye amajambo yabo, canke ngo uranduge umutima n'igitsure cabo, naho ari inzu y'abagararije. Imana yaranshoboje inyumvisha ngo ndagutumye. Hanyuma ica imbwira ati, yamara umenye n'abantu b'abagararije, bangararije nanje, naho bashaka kukugarariza, bashaka kukubwira amajambo yo kugutuka, bashaka kugukengera, bashaka kugira gute, ariko wirinde, ntuze wumvirize ngo wumve amajambo yabo bagutuka, ureke gukora ivyo ndakubwiye. Ntuze uhirahire ngo batinye kubera igitsure cabo. Nca numva yuko Imana impaye ibagaje ikwiye, ndavuga nti okay. Hanyuma muri izo nzozi rero, uyo muntu amaze kuvuga ivyo, hanyuma n'urwo rumuri rukamurika kuri iki gice, nza mbona nkaho aragiye, mbona nsigaye jenyene. Aho turacari mu nzozi, mbona haje umuntu asanga ndiko ndajugumira, mfise ubwoba bwinshi cane.
uwo muntu aravuga ati ni amahoro ga Françoise, ndavuga nti reka 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 ntireka ibyo mbonye, ati ni biki, ntishaho ntaho Imana yambwiriye kuyikorera ukamenga sinumva, n'ubuhoho nti je ne peux plus échapper, ubuhoho sinshobora kumucika, ubuhoho nta kundi ndamara amaje. Rero nca ndamubwira ibyo uwo muntu ambwiye, ariko nca ndikangura, nikanguye nza kuraba iri jambo ryo muri Ezekiyeli, nca nsobanukirwa ko ari Imana impamagaye, nca nsobanukirwa aya majambo yose Imana imbwiye ko ari ay'Imana imbariye, ndayashira mu mutima, numva ndavyumvise yuko Imana impamagaye, numva ndavyumvise yuko ngo uyu murongo wa 4 ngo uzobabwira uti uku ni kuhora Imana avuze. Muri iri jambo bigarutse kwa rya jambo Imana yambwiye ati ico nzokubwira aba arico uzobabwira. Haleluya, ntesawa, ico Umwami azombwira nico nzobabwira. Avuga ati kandi wirinde, bashobora kukumerera nabi, bashaka kugutuka, bashaka kugira gute, ariko ntuze utinye ngo ureke kubabwira ngo wumve amajambo yabo. Ku murongo w'indwi haravuga ngo nuko uzobabarira amajambo yanje, bovyumva canke batovyumva, kuko arabagararije. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumve ko ndakubwira, ntube umugararije nk'iyo nzu y'abagararije. Asamika akanwa kawe maze ico ndaguha ukirye. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Ico mvuga nico nahawe n'Umwami Imana, ataco yambwiye ntaco novuga. Niko nama ndababwira bene data nti ico Umwami azombwira nico ndababwira. N'iri jambo niho narikuye, ngo asamika akanwa kawe nanje ndozuza. Ubwo Umwami azonyuzuza mu kanwa kanje, nanje nzobabwira. Ariko kandi sinzotinya, kuko yamaze kumbwira yuko hariho abazonyumva n'abandi batazonyumva. Ariko kandi utanyumva nta ngorane, jewe nkurikirana ico Umwami yavuze, nkamenya nti niba bifashije umwe canke babiri, Imana ishimwe. Ariko nirinde simpave ndeka kuvuga kandi Imana yavuze. Nuko rero Imana yafashije kuri Stella, nkuko ndabibabwiye, hari itariki 28 z'ukwezi kwa mbere mu 2000. Rero haheze, murabona ko hari 28, hari ku munsi umenga hari ku munsi wa gatanu nimba ntihenze. Hanyuma nca nongera, Imana yongera kunsanga kandi ikirambwira ngo saba rero mise en disponibilité. Mise en disponibilité nayisabye hari kuwa gatanu, niho nasabye mise en disponibilité. Imana ishimwe, ni ukuvuga ko gusaba mise en disponibilité ku batabyumva, ni igihe uba uri umukozi wa leta hanyuma ukandika ukavuga uti ngomba guhagarika, ugasaba ko bokwemerera guhagarika. Imana rero iranshoboza, ndabishikiriza umutware, ndamubwira nti bwa bundi bimeze uku nuku nuku nuku. Imana ishimwe, ndabimubwiye, arabyumva, arumva ko ari Imana pe. Hama rero Imana iramushoboza, aranyemerera ya mise en disponibilité. Rero Imana ibimbwiye naciye ndayisaba, hanyuma ndayisabye baca baranyemerera, ntibanantebeje. Oya, byafashe ngira nk'iminsi 3 gusa. Yesu rero ni mwiza, aca aramfasha. Navuye ngaho mara nk'amezi 3, 4, dayeri mega 8, ndi muhira, navuye kuri Stella, navuye mu bwigisha, ntazi iyo ngira nje, ariko ari kumviriza ico Imana gusa yavuze. Nasomye umugabo yitwa Aburahamu, ngo yuko yumva ngo Imana imuhamagaye, ngo nuko ngo arumvira, ngo agenda atazi yaja. Ndahora ndamutwenga, ntareko umugabo Imana yo mw'ijuru, umugabo agenda atazi yaja kweri, ari umugabo. Nteka nari kubanza kubaza nti ngiye hehe. Ariko nanje nasiye nsanga, naje nasanze ariko nakoze
nagiye ntazi yonje kuko nasabye mise en disponibilité barayimpa, hanyuma nca ndagenda muhira. Mu kwezi kwa mbere ngasenga none gamana n'ibiki nzoca ngira nte mbega ibiki n'ibiki, ndaheba ndagenda ku mukozi w'Imana yakorera mu Kibenga, ndabimuganirira nti jewe meze uku n'uku n'uku n'uku, aca atangara kumva yuko noba naravuye kw'ishuri, womenga iyo aba nabimubwiye ntarasaba mise en disponibilité yari kumbwira ati banza utenyenye. Urazi ko abantu bakunda gutanga impanuro ukamenga uyu ni umwana areyagishije nk'umwana, reka basi nk'umuntu akunze ndamubwire ko atari uko bigenda, ariko nyene ntako yari kumbwira kuko nabimubwiye nza nasabye mise en disponibilité. Hanyuma ico yakoze yaciye ansengera, aravuga amajambo, arambwira ati nukuri ndumva ko ari umuhamagaro, ndumva ko ari Imana yaguhamagaye, mugabo rero reka dusenge kuko Imana niyizi aho iri bugukoresha hariho n'ingene biri bugende. Imana ishimwe, aca aransengera, hanyuma rero nca ndataha, ntashe haheze amezi 4 aheze nkuko nababwiye, niho Imana yongera kunyereka, mbona ndi muri sale irimwo abagore benshi, abagore bansumba, abandi nsumba, abagore bize cane kundusha, nanje numva ko ndarize amashuri na makenya, mbona abo bagore nyene turi kumwe muri iyo sale, hama mbona nta mwigisha ahari, mbona umuntu yahora yigisha canke yahora arongoye muri abo bagore muri izo nzozi nabonye yasivye, nabonye atahari, mbona abantu bicaye hanyuma ata mwigisha ahari. Kwa kundi urahaba ati nca ndahaguruka, mpagurutse ngenda mu mutima ntazi mbega yaragejeje hehe, mbega nca nkora iki, ariko ndibuka ingene navuze mu mutima ntaho yanti ntaco ntibinanira, navuze uko nyene. Nca ndavuga nti turaba turaririmba ururirimbo darantreta, mbe ndategura mu mutima ijambo ndi busome. Rero mbona muri izo nzozi ndahagurutse ngiye imbere y'abo bantu, hanyuma mbona biragenze neza, bararirimba, bahejeje kuririmba ndasoma ijambo, hanyuma mu nyuma duhejeje nza mbona bampaye ikashe, donc ibikoresho vyo mu biro. Niho navuga nti Imana nikanguye nti mbega yemwe ibintu nibiki. Niho rero Imana yaza kunyereka, hariho association imwe yitwa Union Chrétienne des Femmes au Burundi, UCFB en sigle, niho umuwari ayirongoye yari agira agende kwiga hanze. Rero vyari bisaba ko dutora komite yindi, rero mu gutora rero niho baciye bantora. Rero nca ndongora iyo UCFB nka representante legale wayo na president wa komite executive, hanyuma nca mba ngaho nkorera muri iyo association. Rero umva ko navuye kuri Esther bambe kuri Stella, nca nja gukorera muri iyo association, nkaho womenga nabigize ariho ngomba kuja, ariko siko nuko ari ku Imana yaciye ibitegura. Rero Imana ishimwe, aho muri iyo association rero naho nahakorereye Imana, abo twakoranye Imana nibaha umugisha, ndabaramukije cane, witwa Azera, Imana niguha umugisha, n'umudamu wundi yitwa Kamikazi, Imana iguha umugisha, n'abandi benshi kumbure ntacibuka amazina, n'aba Claudine, Claudine Barandagiye, Claudine Nizeyimana, murambabarira n'ayandi mazina benshi abo twakoranye, n'aba Claudette, Imana nibaha umugisha. Rero aho hantu muri UCFB ikintu nahakuye umuhamagaro wo kwandika igitabo ca mbere nanditse
citwa comment continuer la voie chrétienne. Ico gitabo abenshi muragifise niki comment continuer la voie chrétienne. Iki gitabo nacanditse ico gihe ndi ngaho nyene muri CFB, nari mfise umwanya wo kwicara nkandika, ariko cagiye guhera kwandikwa mu nyuma, ariko natanguye kucandikira kuri aho nyene muri iyo ntuzenya muri CFB. Imana rero ni nziza, yarakoze, yabereye Imana muri vyinshi. Nagira nshinga intahe gato kuri iki gitabo, kuko ndiko ndavuga ivy'Imana nabonye Imana inkoresha mu rugo no mu kazi. Hari abantu bakwibaza ngo umuntu amaze kuja mu rugo ntibishobora ko abandanya mu gukorera Imana, ariko birakunda. Nta hantu na hamwe Imana itogukoresha, uri umunyeshuri iragukoresha, uri umukozi wa leta Imana iragukoresha, uri mu rugo Imana iragukoresha. Bipfa kuba uko yabigabiye. Imana ishimwe. Iki gitabo rero hari itariki sinibuka neza, c'était le 29 z'ukwezi kwa mbere, sinzi z'ukwezi kwa mbere mu 1996 niho nandika iki gitabo. Iki gitabo rero nabonye mu nzozi, mbona nkuko mubibona hano, mbona umuntu yariko aragenda afise Bibiliya, ariko arajana inzira ija mw'ijuru. Hanyuma ageze hagati mu nzira, acabona abantu bariko baratamba binezerererwa, bariko binywera inzoga, bari muri ambiance nyene n'umuziki mwinshi. Uyu muntu acata inzira akikamishwa no kuja kubumviriza. Mbona ntiyabegereye, ariko yageze hafi yaho bari. Uko batamba nawe atangura kugira gutya kuri ritme y'umuziki, ariko arumva ryajwi. Haca haza ijwi rimbwira ngo andika igitabo citwa comment continuer la voie chrétienne, ngo ingene umuntu abandanya inzira y'agakiza. Aca ambwira ati wigisha uyu muntu, umwigisha ingene ari bubandanye. Haleluya! Ico nico kintu Imana yantumye. Mana we, nca ndabibwira umutware nti uzi n'amakuru nubuho Imana irantangaje, ntimbwiye kwandika igitabo mu Gifaransa. Aca arambwira ngo ariko ngwibuze kugituma banonosoye Igifaransa, ngo basi uzocandike mu Kirundi. Ntoya, kandi yambimbariye mu Gifaransa, yambwiye ngo comment continuer la voie chrétienne. Ati okay, ndashima Imana. Imana yaramfashije, narashobora kuyicara nkandika gushika aho nicaye nkava ku mugoroba, kandi mfise umwana yonka, nkanavyibagira ko mfise umwana yonka. Ariko Imana yo mwijuru iramfasha muri ubwo buryo bwose. Imana yabanye nanje. Iki gitabo rero kirimwo intahe nyinshi, namwe murumva igitabo Imana yavuze ko nandikira umuntu kugira ngo bandanye mu nzira y'agakiza. Ndashima Imana, bene data bamaze kubisoma baranshingiye intahe, barambwira ingene cabafashije. Imana data bo twese nihabwa icubahiro. Aho rero narindi aho muri CFB, kandi urumva ko nacanditse igihe kirekire. Hanyuma Imana icamfasha aho muri CFB rero. Ikindi kintu Imana yamfashijeho nuko naragendera amashengero, kuko twari kumwe n'abapfasoni bava mu mashengero atandukanye. Rero baradutumira tukagenda kuvuga ijambo ry'Imana mu mashengero yabo. Imana nihabwa icubahiro. Kandi iryo shirahamwe nyene narashoboye no kugenda mu Buganda, ariryo ndinjanye. Narashoboye no gusohoka hanze, ndagenda muri Ile Maurice, nciye muri iri shirahamwe nyene. Ndashimiye Imana,
Imana nta rugabura ifise, uko yabigabiye niko ibigenza. Imana yo mu ijuru ntihabwa icubahiro, yarakoze. Reka ngarukire ngaha, ibyo muri ISFB ndabihejeje. Ubu rero hasigaye ko mvuga ukungene nashishikaye kubona Imana ndi mu bihugu byo hanze. Nari nkiri mu Burundi, ariko inyuma ya ngaha turaza kubona ingene Imana yaciye inyugururira kuja hanze. Ni ukuvuga rero mu bikorwa bya leta nabihereje kuri Stella, hanyuma nca ngenda nko muri prive, nja muri ISFB, hanyuma mvuye muri ISFB rero nca nja hanze. Ku video izokurikira nzobabwira ukungene Imana yakomeje kunkoresha no mu bihugu byo hanze naho. Imana y'ububasha ibahezagire. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe. Habwa icubahiro Umwami wacu Yesu, ugira neza bugaca bukira. Ndagukengurukiye ku byo nabonye ukora, ndagushimiye kuri umwizigirwa, ndagushimiye kuri Imana nyamana. Urakoze Mwami Yesu, ibyo nabonye ukora warakoze. N'ubushishikara Mwami Imana kunsiga amavuta Yesu, kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze kukumbako. Hezagira mwene data nyumvise n'uzonyumva hanyuma, kandi bimvuze biza bibatere ku kwizera birushirije. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.